Ndongeye kubaramutsa mpimbawe cane, ni Christophe Armel, nkaba ndi umu psychologue, tumaze imisi tuganira ku biyago bitandukanye vyerekeye indimi z'urukundo, ingene urukundo rwigaragaza, ingene ruvuga, ingene rwiyerekana. Mwibaze namwe, murabona kw'isanamu abantu bubakanye bakundanye canke bifuza kurushinga, mugiye muri iki kibanza mukamara iminota 30, isaha, amasaha abiri, muyaga ahantu hari imisozi myiza, amazi yatemba amanuka ku misozi nk'uko, ikirere ciza, akayaga, muyaga muri kumwe, umwe wese yumva ko ari kumwe n'uwo bakundana, mwiyumvire ukuntu vyoba bihimbaye. Burya abantu hari muri kino gihe n'imisore canke n'abigeme benshi batinya kubaka canke bakanubaka bafise ubwoba, kubera ko bavuga ngo ingo z'ubu ntizirama, abantu ntibagikundana, canke bakanaba muri izo ngo nyene harimwo vya bindi vyo kurenga ibigo canke kubana nyene badahimbawe muri iryo banga ryo kubaka muri iyo miryango yabo, ugasanga umuryango wacitse nk'ikambi y'impunzi canke wacitse nk'ikambi y'igisoda, aho usanga ari amategeko gusa yubahwa, umwe avuga ati navuze nibigende uku, abana bagaca bakurana ibikomere, bagakura badakunzwe, base babo birirwa mu kabare bagataha bukeye canke n'iki, ivyo turabibona kenshi kandi mu miryango itandukanye birakunda gushika, bikanagaragarira mu ndero y'abana, mu mwimbu wo kw'ishure. Ingaruka mbi rero zo kubura urukundo canke kutamenya nyezina ingene urukundo rw'umukunzi wawe rwigaragaza canke ruvuga ni nyinshi cane. Nico gituma uno musi mu nkundiro tubandanye n'agace ka kabiri k'ururimi rw'urukundo twise ibihe vy'agaciro canke ibihe bihimbaye, ibihe vyiza, imyanya myiza abubatse canke abakundanye bamarana. Twari twagize agace ka mbere turashika aho tubona yuko muri bimwe mutwo twise dialect harimwo ibikorwa vyo gukorera hamwe, ibikorwa kanaka, novuga nivyo twise dialect canke uturimi dutoya twa runo rurimi rw'ibihe vy'agaciro. Twaravuze yuko ururimi rwose rw'urukundo rufise ingene rufise uturimi duto duto twise dialect duheza tugaherekeza urwo rurimi nyezina rw'urukundo. Kamwe twari twamaze kukabona rero ni ivyo bikorwa bitandukanye n'ikiyago, gukorera hamwe ibikorwa bitandukanye n'ikiyago canke kumarana umwanya hamwe rero n'ikiyago. Uno musi tubandanirize cane cane kuco nokwita kamere ya muntu canke impengamido ya kamere muntu canke y'akami ka muntu, mu gifaransa nokwita type de personnalité. Ku bashobora kuba bazi gutahura ibijanye na kamere y'abantu canke n'abatabizi nyene, ndababwire yuko kamere y'umuntu ari ikintu gihambaye mu rukundo. Naho twovuga indimi z'urukundo zitandukanye, ariko kamere y'umuntu nayo ni ikintu gihambaye. Kamere y'umuntu irashobora gutuma umuntu atabizi yibaza ngo nukumera nabi canke ntakunzwe nk'uko bikwiye, ugasanga biratumye n'urukundo rw'abantu ruhungabana. Igituma ndabivuga gutyo nuko twaherukiye kuvuga ku kiyago hagati y'abubakanye canke hagati y'abakundana. Ico kiyago naco twarabonye rero yuko twasozeye agace ka mbere tuvuga tuti birakwiye ko mu rukundo umuntu wese yiga kuvuga, kuko hari igihe umuntu yumviriza gusa mugabo ugasanga ntazi kuvuga, canke umuntu ugasanga azi kuvuga gusa ntazi kwumviriza, navyo birashika. Rero muri kamere ku vyerekeye uru rurimi rw'urukundo rw'ibihe bihimbaye, reka ntange nk'akarorero. Hariho ikiyaga citwa Mer Morte. Mer Morte ni ikiyaga kiri maja mu buraruko, kiri amajepfo ya Israel, aho hari ikiyaga mu kubasoma nka Bibiliya citwa ikiyaga c'Ubugarire, gitemba kija ahitwa mu ntara ya Jordan canke ya Yorodani. Hari ikiyaga citwa Mer Morte rero amaja mu bumanuko. Iyo Mer Morte ni kuvuga yuko amazi yose atembeyemwo agumamwo, nta hantu aca ngo asohoke asubire gutemba, agumamwo ntasohoka. Murabizi ko ibindi biyaga inzuzi ziratemba zikagenda zigashika mu kiyaga, hama ikiyaga naco ugasanga kirafise izindi nzuzi gisohokeramwo kikisuka nko mw'ibahari. Mugabo avyo nshaka kubivuga gutyo mvuga ko hariho rero abantu bameze gutyo. Hariho abantu bashobora kugira ibintu vyinshi vyabababaje, ibintu vyinshi bibagoye, ibintu vyinshi bitabahaye amahoro,
ariko bakamera nk'ico kiyaga kibika byose ibishobisho n'ibigumbagumba bibi na vyiza, umuntu akumva kuvyumva no kuvyigumizamwo nico kimutekanye. Yoshobora no kunyonga ngira nk'imodoka akava i Bujumbura canke akava i Makamba agashika mu Cankuzo atarashobora kuvuga ijambo muga kumva nivyo bimuha amahoro, kuko niko aba yumva ameze muri we. Ugasanga umuntu adashobora bitamworohera gusohora ibimurimo. Hakaba n'ubundi rero nk'uko kw'ico kiyaga c'Ubugarire gitemba kigenda muri Mer Morte, ugasanga ubundi ivyo yumvise n'amatwi canke abonye ntamara iminota 60 atarabivuga. Iminota 60 ni na myinshi kuri bamwe akumva ategerezwa kubivuga. Abo bantu babiri rero babanye canke naho muba muri kumwe mukamubaza mubona, urashobora kumubaza uti uwo yatavuga, urashobora kumubaza uti kumenga ntumeze neza, wabaye iki, nimba ari ku mugoroba yarushe yamye mu kazi ukumva umwe ugomba kumenya ingene yabayeho, akavuga ati nta na kimwe, akakwishura ati nta na kimwe, kandi wewe yumva yuko ata na kimwe nyene. Anakubaza ati ni kubera iki wibaza yuko hari bitameze neza. Wewe mu kubivuga uko aba yumva vy'ukuri ari mukuri, aba yumva ariko avyumva, ntaba yumva igituma urinda ko bimubaza. Uwo wundi rero agomba kuvuga, iyo abahuranye n'uwo muntu atavuga, kenshi na kenshi novuga nti biragora, ariko kandi ni ibintu bishika kenshi. Birashika kenshi mbere mu myanya ya mbere ugasanga nta n'ingorane bitera, kuko nko mu gihe co kureshanya, mu gihe nyene co kwerekana urukundo mu buryo novuga nti bushimitse bushika kure, mu gihe abantu baba bakigereza kumenyana, abantu iyo bahuye nko kuri rendez-vous ya mbere, uwo avuga gose aravuga, hanyuma kubera uwundi nawe agomba kumushimisha akavuga ati mbasha none nanje ndabikorehe ivyo mvuga. Ico gihe ntibimugora cane kumva ivyo avuga, kubera ko novuga nti haba hakiriho igisharara n'igishika c'urukundo, ugasanga bose baravuganye nta kibazo. Mugabo iyo bamaze nk'imyaka 5 babana, novuga nti bose bari kumwe, haragera nk'igihe ugasanga nimba ari umugabo atavuga, umugore akavuga ati je tumazananye imyaka 5 tubana, mugabo vy'ukuri umugabo wanje sindamenye ingene ameze, kubera ko abatavuga. Hanyuma umugabo nawe ku ruhande rwiwe ugasanga aravuga ati jewe umugore wanje ese yompa n'akanya na gatoya k'isaha n'imwe yo guhora nkumva ko nduhutse na gatoya. Ugasanga abantu babayeho gutyo, ariko rero iciza nuko niyo hashitse muri iyo myaka nyene gutyo oye, n'igihe iyo abantu rero bamenye urwo rurimi rwabo rw'urukundo, cane cane abumva yuko ururimi rwabo rw'urukundo ari imyanya y'agaciro, muri ico gihe haba hageze rero yuko ibintu bisubira bigatangura gushasha. N'igihe wa wundi avuga cane aca yiga rero kumviriza, kuko aba anyotewe yuko umukunzi wiwe nawe yotangura kuza aravuga. N'igihe kandi wa wundi nawe atavuga aca asanga ariko ariga kuvuga, kubera ko aba avuga ati nari nyotewe yuko umugenzi wanje nanje anyumviriza. Gutyo rero ugasanga urukundo ruratanguye gusubira kuvyuka. Novuga nti nk'icofasha muri kino gihe mbere, abahinga mu vy'imibano y'abubatse kambere no mu migenderanire y'abakundana no kwita les conseils conjugaux, bavuga yuko muri ico gihe umuntu arashobora guca afata abantu babiri bakundana bakavuga bati reka rero butwihe igikorwa c'uko tuzoza turavugana ibintu bitatu, ariko umugoroba duhuye, umuntu akavuga ati nshaka umukunzi wanje ambwire, canke ukabwira umukunzi wawe ngomba umbwire ibintu bitatu wibuka vyabaye, hamwe n'ibigumbagumba canke ibishobisho, ingene wavyakiriye ivyo bintu, ingene wavyakiriye, ingene wiyumvise. Uko umuntu agenda aragira rero uwo mwimenyerezo, uza gusanga mu myaka mike, sinovuga n'imyaka, uza gusanga mu minsi iri imbere umuntu yamaze kumenyera, ugasanga ibiyago bisigaye vyabaye vyinshi. Akandi rero gace twovuga ni ibikorwa vy'agaciro abantu bakorera hamwe. Nimba vy'ukuri mu rurimi rw'urukundo rwanyu ari imyanya y'agaciro, ikindi kintu co kumenya gihambaye ni ibikorwa vy'agaciro. Kuvuga ibikorwa vy'agaciro ni kuvuga ibiki
nibiki umukunzi wanje aba akunda canke nibiki jewe mba nkunda. Nk'akarorero yoshobora kubaza umugore ati nigiki wumva iyo umugabo akigukoreye aba wumva yuko ukunzwe, n'umugabo nyene akabigira gutyo nyene. Kumbure hari abagabo bo kwishura yuko igihe baba bumva bakunzwe ari igihe abagore bemera ko bakorana ibikorwa kanaka bibahimbara canke bihimbara bose uko ari babiri canke bihimbara uwo mugabo. Umugore ivyo kubimenya biramutuma yongereza umwanya wo kurondera ivyo bikorwa, nubwo nyene bitaba bimuhimbara ugasanga birameze neza. Ndatanga akarorero ka couple umwe umugabo yakunda imiziki mishasha, iyi mishasha ya yubu, hanyuma umugore nawe akaba akunda iya kera. Rero umugore umunsi umwe bajana muri concert bakiri muri fiançailles, concert irimwo indirimbo za kera classique zizaba Africa Nova z'abandi za kera, hanyuma umugabo ataryohewe avuga ati burya rero ivyo vyita indirimbo canke nibiki, nyene bitamuryoheye. Ariko haciye igihe bamaze kubana igihe kitari gito, baravuga bati urukundo rwacu ntirukimeze neza nkuko rwari rumeze kera, kugeza aho mbere usanga n'umugabo yatanguye kuza rumva umenga arashishwa no kugenda n'umugore wiwe, umugore nawe akumva nyene ntashaka kugumana n'umugabo gutyo. Niho rero twaheze igihe tugasubira tugatora yuko hariho novuga nti langage d'amour y'imyanya y'agaciro bari bafise mu gihe bari bakiri muri fiançailles, mugabo ico gihe itakiboneka. Hanyuma kubera ko uwarondeye ubufasha yari umugabo, turamubwira tuti wowe genda ufate akanya hanyuma urondere ibikorwa ubona mugenzi wawe akunda, hanyuma uze urabiha agaciro niyo nyene vyoba bitaguhimbara. Niho rero yibuka yuko umugore akunda izo concert z'imiziki classique, ngira ngo zita concert canke zita karaoke mu kirimi mumenyereye ko ari ba Bujumbura canke mu bindi bisagara canke ashobora kwitahura. Niho rero yafata akanya amubwira ati ndakeneye kuguherekeza Anju muri karaoke, ca baragenda. Hama avayo rero yatanguye gukunda intambo za kera, wa mugabo we nyene ubwiwe yatanguye gukunda intambo za kera nubwo kare urumva atavyerekwa n'indirimbo nyene. Ariko mu nyuma azavuga ati numva mpimbawe cane kubera ko umugore yasanze yagiye arahinduka buke bwo kumva ko akunzwe n'umugabo wiwe, kuko yemera ko bamarana uwo mwanya bajana uwo mwanya bajanye muri karaoke kabiri gatatu, akumva yuko vy'ukuri umugabo wiwe yahindutse. Ico conyene mumva ko ari ikintu gitoya, ariko imbere yaho umugabo yaba yidoga, umugore akidoga, ugasanga abana ntibaronka bafasha ama devoir. Murumva yuko ikintu gito cane mu rukundo gishobora kuba ariyo nzira yo kwigaragaza ku buryo urukundo rw'umukunzi wawe ruvuga. Ni vyiza rero yuko mwe n'ivyo bihabwa agaciro, ibikorwa vy'agaciro. Hari ibibazo novuga nti nosozerako kuri kino gice c'ururimi rw'urukundo twise imyanya y'agaciro. Umuntu ashobora kwibaza ati umwanya nowukura hehe wo kumarana umwanya n'umukunzi wanje, nka kurya nocishura gute? Nk'uko umuntu arondera umwanya wo gufungura, uko umuntu arondera umwanya wo gukora ibindi bintu vyose akeneye, niko abantu bakundana batobura kuronka uwo mwanya w'agaciro, uwo mwanya bahana hagati yabo kugira ngo navuga baziga mu rukundo rwabo. Umuntu yana kwibaza ati kubera iki none uwo mwanya utegerezwa kuboneka? Ni kubera ko novuga nti iyo myanya y'agaciro twabonye haba iyigaragariza mu kiyago canke ikigaragariza mu bikorwa abantu bakoranye, ikigaragariza mu kumviriza, ikigaragariza muri kamere y'umuntu. Uwo mwanya w'agaciro, iyo myanya y'agaciro ihinduka nk'ifungurwa ku magara y'urukundo rw'abubakanye, gutyo ugasanga ibintu bimeze neza. Sinzi ko muravyumva, iyo umuntu yumva ko akunze kandi akumva ko afitiye ikimazi uwundi, aba yumva muri we bimuha amahoro, bikamuha inguvu, bikamubera isoko ry'uguhimbagwa. Ariko kandi ikindi kibazo umuntu yoshobora kwibaza, ubwo novuga ntibigoye gufata nyene mwe niyo myanya? Yego, inyishu ni yego, biragoye gufata mwe niyo myanya, ariko uravye ivyo wunguka mu rukundo no muri kazoza kawe k'umuryango k'ibibondo, uwo mwanya nyene wotegerezwa kuboneka. Hari novuga nti nubwo kwibaza ati none ntibisaba kwiyumvira
umuntu agapanga akavuga ati nobigenza uku nuku nuku, ego cane nkuko umuntu apanga n'ibindi akiyumvira ibikorwa akora, ni vyiza nyene yuko n'ivyo navyo abipangira. Umuntu kandi yokwibaza none ko ntegerezwa guheba ibindi bikorwa nahora nkora vy'iwanje, novuga personnel canke individuel, kumbure navyo birakenewe bimwe kubiheba ariko simpaka. Umuntu kandi yokwibaza ati novuga gute, gukina hagati y'abubakanye, gukina kumara umwanya abantu batwenga bakina, ubwo vyoba biri muri ya myanya twa tu dialecte tw'ibikorwa de qualité canke mu mwanya nyene w'agaciro, ego cane. Gukina birimwo nubwo abana usanga bakuze ukamenga ivyo babihebeye abana, nibaza ko ari kubera hari imyitwarariko y'ubuzima, tuzobigarukako nayo ubundi nyene birimwo. Hama eka mbere n'umuntu yokwibaza ati none gukina ivyo vyose kubikorera umukunzi wanje niyo nyene ntoba jewe ariko ndavyiyumvamwo, vyomarira iki kubikora? Iciza nkuko namaze ngira ngo kubivuga nuko iyo ubikoze umukunzi wawe yumva ko akunzwe, hama kandi nawe ukumva ko washoboye kuba umuntu w'intwari mu gushobora gutahura ururimi rw'urukundo rw'uwo mukundana. Ego numva ko kuri iki gice c'ururimi rw'urukundo rwigaragariza mu myanya y'agaciro, rucaye ruvuga biciye mu myanya y'agaciro, ngaha tworugarukiriza. Mubandanye mukurikirana n'ibindi biyago tuzoza tubandanye ku rurimi rw'urukundo rwa gatatu, arirwo no kwita impano canke ingabire, mu Gifaransa no kwita les cadeaux, nabwo n'ubundi buryo bwa gatatu tuzoheza tukarabira hamwe. Muhimbagwe.